mbega yemwe murazi Uburundi cibare cacu imba mwibahari nini umutima wagutse n'abantu b'abagabo. Ku nshuro ya mbere Burundi Day uzohimbazwa ku isi yose kuwa 26 Gitugutu 2024 abarundi bose mu ntara zose mu bihugu byose bazohura bambaye izera derere canke zirimo amabara y'Uburundi bafite akadarapo karanga Uburundi. Burundi Day uzoba ari n'umunsi wo kwitangira inyubako ya diaspora ndundi. Sidukana niyonka muze twiyunge twiyubake twubake igihugu cacu mu gushigikira imigambi ya diaspora ndundi dasinzira yunze ubumwe kandi y'ibikogwa. Ibanga riraheberwa ubuzima subuzima bagumye bananje bagumako nawurya banakatamugoye ushaka umuce ashika ijoro ushaka umubira bananja birakuya. Ubwire gute nukubaho guca mu jisho mwanaje tunanirwe ibanga ryaheberwa ubuzima subuzima akagumye mwanaje bagumato nawurya mwanaje akamugoye ushakuje acika ijoro ushakuira mwanaje birakuya. Mwanaje tunanirwe mugatondo ntukakare iyumvire ingingo genda ku kazi utabonanwa irimete kumanduka urigora ikibazi mwanaje zinazwa mwanaje tunanirwe ibanga riraheberwa ubuzima subuzima akagumye mwananje babimato ndawurya mwananje akamugoye ushaka umuce acika ijoro ushaka umubira mwananje birakuya. Ijoro tunanirwe ubimenya witunge uramenya ko muri maso ari tuvuga ukaberanya ngaho mu kiro ubaza umutima mwanaje tunanirwe ibanga riraheberwa ubuzima subuzima akagumye mwanaje bagumako nawurya mwanaje katamugoye ushaka umuce acika ijoro ushaka umubira mwanaje birakuya. kugira ngo dutere amano n'umunsi
nanje contribution yanje no kubaririmbira ikirundi nk'abarundi muheruka mu Burundi kera nzi ndabibutsa ko ikirundi kikibaho sivyo nimukoma amashyi abantu bose akaririmbo ngomba kubaririmbira bamaye 2 minutes ni indirimbo ivuga ku bijanye n'ingoma z'iwacu abantu bakunda ingoma z'iwacu z'u Burundi zirepresent igihugu mushina wako hejuru cyane yes rero iravuga histoire y'ingene ingoma zatanguye gushika no munsi mugerageze mu gihugu twi DJ Selector let's go yeah Encore une fois, Ujaze kendi n'ingoma z'iwacu n'ahandi uzosanga atari Burundi tugarukire akaranga k'iwacu ibyabo hanze tubirekera abandi duheze duha agaciro ibyacu izo turange natwe tuzoca ahandi punchline mu mugebe n'agasimbo mu gudengwe hamwe n'akanyarusizi umva uburyohe bw'umudiho w'amatimbo ku batabizi zikomoka kwa myezi ingoma nk'iyi twese amashi ndababwira mu ncamake baratanguye barakora ingoma zibiri iyo biti kiteme hamwe na murimigwa ico gihe umwami ntibari bazi yari yabaye buhunga ariko araronderwa abamurondera ni maconsho na kirima agira imana nyabidaha aramunyegeza niho baca bihutira gukora izo ngoma kugira barangisha hari mu kuzibuza baratevye barahamenya iyo ari mu nyuma muri komune soare kandi burya dufise amazina nk'ay'abakenyezi hari mu ruhanga mu nda y'ingoma ndetse no mu kirenga hariho n'amafigo n'amabere y'ingoma ico gituma iri umukenyezi kuwe kuzitamba burime ni noya sindiko ndayumva mwoye murakoze cyane amashyi menshi basekurisa ubutayiza ashobora kuyisanga kuri YouTube akayumviriza kugira ngo imwigishe ibijyanye n'ingoma z'Uburundi asante cyane mwongera amashyi on vous demande vraiment des excuses parce que on a pris votre temps mutubabarire rwose n'ubu rero urumva turiko tugira amatora ni ukuri maintenant c'est votre temps umwanya wanyu nagomba sabe sinzi ko les panélistes barinda kugaragara imbere sinzi ariko on a fait appris à bagarutse si les panélistes peuvent encore venir devant maintenant nous allons donner échange akanya gato hanyuma n'itwa duhejeje tujya kugenda kugira afashishima hajya gatoyi tugire convivialité gatoyi umwanya wo kuryoherwa n'umwanya w'ubundi icyo twashatse mu kanya rero j'invite les panélistes bose bazana intebe aho intebe zitahari amener les chaises ici alors tumvikane sur une chose on va commencer par abantu bamwe kuko nta muntu areza 2 minutes j'insiste vraiment avec le respect que je vous dois uwo mpagarika nazo kugira nifuza ko muca kuri site juru nagi umuntu azana asite cyane ho tuze kwacu la cohésion l'amour yogenda kutari yani que ça a été posé ici par Dr Andrea cette question a besoin de réponse nous le Burundais de la diaspora sont tellement fracturés vraiment. Là, nous personne ne va pas construire le Burundi sur la base de la division. Il y a des groupes tels. Il faut vraiment préparer pour la ces choses. Alors, Karibu. Le mettre dans nos imaginaires, on ne travaille pas gratuitement. Moi, quand j'entends que quelqu'un travaille gratuitement, souvent je n'ai même pas envie de l'écouter. Donc, on travaille avec rémunération. Si tu n'as pas de rémunération, il ne faut pas faire travailler les gens. Ça, première remarque.
Deuxième remarque. Deuxième remarque, l'argent ne se donne pas. L'argent, ça s'investit. Quand quelqu'un te dit, donne l'argent, ne l'écoute pas. L'argent, ça s'investit et il y a la suite à l'investissement. Moi, j'ai créé une banque, les gens le savent. Donc, ne demandez jamais à quelqu'un, donne-moi l'argent. C'est faux. Investis l'argent et avec ton investissement, dans 6 mois, dans une année, tu pourras gagner quelque chose. Ça, c'est deuxième remarque. Pour la promotion de l'institut de Washington en Europe. Ndiho kandi serukira na conseil de Washington en Europe kuko ni intara ya mbere yashinzwe Buraya, iyindi ntara imaze gushingwa mu mwaka uheze muri Etats-Unis, n'indi ntara iheruka gushingwa muri Canada muri uyu mwaka. Rero si ibibazo nshaka kuba ndashaka gushima ingene mwatunganirije uno munsi, hanyuma nkagira nti rero maze imyaka itari mike ibintu bya cohesion sociale bihambaye rwose cyo kwitondera. Mbere turatekanya n'uko mu mwaka uza tuzogira ko ikiganiro Washington kugira ngo bavuge mu bintu bitari bike bijyanye na changement de mentalité, kuko ari ibintu bikora bitakijyanye n'igihe tugezemo. Rero abantu bari ino ngira barazi yuko nk'iriyeje fata karorero mu myaka yahera narigeze gutumirwa gukina umupira, nabere vuga ndabiri Busagradia bari bantumiye gukina umupira, hanyuma kubera nari maze imyaka 2 jitiro bambwira ngo ivyo wagiye murabizi ngo hajye watumiwe n'abahutu. None ko badutumiye gukina umupira, dukina umupira w'igihutu n'umupira ivyo byarabaye. Rero aho tugeze ubu n'ukuri hari ikintu kinini cyakozwe no gushimira abantu babikoze ko ntivyikoze. Harimo abantu bashinga ntahe, harimo n'abantu bagendera ubushinga ntahe. Navuze muri ngoma ya Sacega ntiyajemo bashinga ntahe gusa, hajemo n'abantu bagendera ubushinga ntahe. Rero tutagavye ivyo bintu ngo tugire cohesion sociale mu buzi, twishire cyane kuri la culture. Ndashima bose nyene esega material ishikirije ni ikintu gihambaye rwose kuko ubundi cyatubera nk'utuntu tuguruka. Rero jewe nagezanye ijambo narubikanywe n'abashinga ntayo kimwe mu ntara ya hano. Urumva ko dusomanye mutwe sinorisoma n'amakwe makeyi yagenda rishikiriza abateguye kino gikorwa kugira tubereje contribution yacu mu bijyanye na cohesion, kuko turifuza yuko aya mashirahamwe yose ya diaspora mwogira inama mukaja hamwe abantu kumva bakarengera utuntu batandukanya bakaraba cyane ibintu iyo baja ikintu gishobora kubateza imbere kigateza imbere iyo twavuye. Nivyo rero nashaka gushikiriza ndaje mparo texte president wa diaspora hamwe na president wa conseil de sage kumbure, hanyuma mureza mushikirize abanywanyi tugira amahoro. Inahe nigaza mu Burundi, inahe nigaza mu Burundi, ahatagira intahe nta kuri kuhaba, ahatagira intahe nta butungane buhaba, ahatagira intahe ibintu byose birayangara. Kandi intahe ishigikirwa n'abagabo b'ijunja n'ijambo n'abapfasoni babunyuze. Iyo ibyo bintu bivuze mu gihugu hashagwe mu mbabarire zigiranukane, hashagwe imihimbiri. Niko bimeze. Iyo intahe ivuze mu gihugu hashagwe imbunuza. Niko bimeze. On ne peut pas vraiment se voir la face. C'est comme ça. Usanga abantu gusimbira hamwe nta gihanura ikindi nta teka riba bahana. Rero nagomba duhijambo gatoyi mwihangane gato la princesse hano nawe avuga akajambo umunota umwe cyangwa iminota ibiri. Uyu munsi cyari mukurambere mwese mungana n'abuzukuru banje ngaha. Ntanguye gushimira ambasaderi wacu, ni ukuri urabe iminota ibiri ndakubaha. Sinigenda gushimira ingene ijambo umutubwira uduhanura. Jewe rero sivuga menshi kuko
bose babuze ukuri icyo nsaba ubu mukina n'urukundo mugire urukundo ahatagira urukundo harapfa harasha hatagira urukundo haba induru twese dukundane tube bamwe ujya mu nzu yavutse ibintu ngo by'abahutu n'abatutsi turi bamwe dufise n'abana beza tubyarana ababyara banjye abanyuze banjye bafise abakobwa bafise abana beza kandi b'ubwenge bashobora kubwenge kuruta hari ikintu kundo mwatumvise amen mutabibutse mutabahaye umunsi ukuri muzorabona na kimwe tuzoroherwa ibyo mwabuze ibyo bifaranga numvise ngo bigende ngiye okay imana kirakomeye princess ikinavuze kirakomeye nibaza ko abana bibuta mwese murabizi ingene byagenze baranse kwigabura mu moko murabyibuka neza mwese nagenda basaba yavuze bukebuke ni ukuri muhaguruke mu cyubahiro cyane saison de martyr uya sinzi nibaza ko arenze imyaka 90 sinzi ararenza 90 afite 90 imyaka 90 ikindi sinzi ko nihenze mbega mvugana kwa gasore ndiba sinzi waramushikurikira kwa gasore bakacamwica nawe agiye ari bwashikane hasi isuka none ndasabye mwebwe abe iyo suka muyimushikirize hasi uno mwana wa Kamatari ni mwene wabo na papa udufashe dushikane iryo suka mofere atashikane hasi pour vous informer Esther Kamatari elle est membre du conseil des sages. Elle est membre du conseil des sages dont je suis au président. Rero byose birashoboka kubizera byose birashoboka kubizera Dorothée Diosurini kandi ku bantu bazi iyo baja iyo Anselme Sénèque philosophe qui a dit ceci utazi yaja ntazimira natwe dufise iyo tuja jewe ndazi ko tuzoshika kure alors rero nagenda bashimire cyane ndagomba basabe rero cyake natubwiye princess revez-vous nukuri yabidusavye mwumvise le martyr juste une minute umviriza hari abantu bahagurutse n'abandi batahagurutse kugira ngo tumwubahirize icyiyumviro yavuze tubibuke bajya abantu murakoze rwose imana ibahezagire. C'est le symbole de l'unité, c'est le symbole de la cohésion, même devant la mort. Je le souligne bien, même devant la mort. Même devant la mort. Il est déjà mort, vous avez mon myaka 90. Je le souligne. Je viens de le montrer, murabifata nka nkama. Sinzi rero ubundi muntu yoba afise ijambo. Reka duhere ku mupfasoni, nta mupfasoni aravuga. Yarahejeje mugabo reka abapfasoni priorite. Murakoze cyane. Iminota ibiri. Jewe rero ikibazo mfise ikindi. Ndababazwa n'ingene nk'uko perezida yagize ati i Burundi bararengeye ikintu c'amoko. None ko twese hano turi abadiaspora.
iyo tubishobora waje kubera ubukene wahunze igihugu, waje kubera ndetse abadiplomate murambabarira muserukira igihugu, uwundi wese iyo uri mu mahanga witwa mu diaspora. Nta bwoko twazanye hano. Ikibabaje rero ukazibona umuntu ngo naka n'umuhutu naka n'umututsi, ese twokwibuka twese ko turi abarundi kandi twese twaje gusaba ubuhungiro muri kino gihugu, kuko sinaciye muri centre Imana yarakoze. Ibyo byose n'utaciye muri centre yashitse ngaha kubera uwo bari kumwe yaciye muri centre gusaba ubuhungiro. Mpora mbona iyo tugiye gusaba ijambo muri commune bakuvuga ngo je suis belge, ndabakunda cyakubwira ngo de quelle origine. Merci beaucoup. Rero twokwibuka ko iyo cohesion twese nituvuga ko turi abarundi tuzotera imbere. Ubundi afata ijambo hariya karibu bati urukundo kumvikana kuvugishanya ukuri. Alors je remercie infiniment docteur Antea pour l'exposé très riche qu'il nous a balancé ici. Vous avez constaté qu'il y a 3 questions qui nous ont été posées et moi j'aimerais donner quand même une contribution de réponse. Je pense que franchement pour qu'on puisse avancer, il faut qu'on se dise la vérité. Finalement, je représente Mobutu, je représente Mututsi. Ça c'est fondamental. Nous sommes tous des ambassadeurs. Parlons de bien du Burundi. Écoute, muzaba mukoze ndabibaturiye vraiment Imana ibahezagiye tugamira kwisi bravo nuko je voudrais faire la part des choses qui pourrait profiter au pays, et pour ça j'ai juste un projet que je vais pas vous présenter, je vous donne juste un feuillet qui montre un des projets. Et ce projet-là, ce n'est pas pour les Hutus, ce n'est pas pour les Tutsis, c'est un projet qui profitera à toute la population. Je vous remercie. Merci, merci. Je vous la dirai. Les jeunes, maintenant c'est le tour des jeunes. C'est la fille du professeur. Bonjour, effectivement je suis jeune et j'ai une question pour la jeunesse burundaise, donc la jeunesse de la diaspora. Moi je me pose une question, est-ce que d'ici 20 ans, 25 ans, 30 ans, vous pensez que ce genre de panel pourrait exister, et qu'est-ce que vous allez mettre en place aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, pour que ce genre de panel puisse exister? Je m'explique. hari ibyo batubarira 72 na kangahe na gatatu no gushika ubu n'ubundi abantu baracapfa n'ibindi hanyuma kucandukuranije no munsi batubwiye ku migambi yo kubaka inyubako ya diaspora nico ngombaje ko musanzwe mu Burundi twese turahazi n'abataheruka turakurikirana amakuru imbere y'amahera abantu benshi vraiment baratijambo barata ubuntu. Hariho ikintu cyo kudahana baraci mugani mu kirundi kuvuga ko abantu bakoreye ubusa ntibakoreye ubusa. Nakuriye cyane mu bintu by'amashira hamwe bamwe baranzi nimba bifesi yaririmbye fatujyamwe yaririmbye c'est sa contribution dans la diaspora, ce n'est pas gratuitement, c'est pour corriger ça. Si aussi docteur Théa ou bien aussi président de la diaspora et aussi princesse au moins ce n'est pas gratuitement, c'est leur contribution à la diaspora. Et qui dit normalement vous cherekeye diaspora. Quel est le canal de communication parce que ça, moi j'ai connu ça il y a seulement 3 jours et j'ai invité les gens et ils sont ici. Alors voilà, vous avez le droit d'interdire ça. Je suis artiste, je le dis parce que ni pas comme la B-Face le 19. Ça te vient quel vous avez le 19. Moi aussi, pourquoi pas. Et on veut s'amuser, on veut bien. Voilà. Troisième chose, il y a des solutions. Moi je donne la solution par rapport à ce que je viens de dire.
Mon commune ou bien dans les provinces, pourquoi vous ne pouvez pas mettre en place des organes qui représentent le diaspora pour que Bino Bimenye Kana? S'il vous plaît, je vous remercie. Je voudrais faire la part des choses. L'ambassadeur a fait peut-être akajambo za kuvuga gutanga agafashanyo ati umuntu azokiranirwa mu bitabo aronke facilité mu gifaransa mu Burundi. Mbega none umuntu w'umukene ko muri twebwe harimo abakene, harimo abarundi tuzi barahara mwibarabara muri vere, uwo muntu kwari umurundi ico gitabo nazocandikwamo. Akabazo ka mbere. Akabazo ka kabiri kajanye n'ako ka mbere nyine, mbega abo bakene bari ngaha mu Birigi cyangwa muri Etats-Unis ndafise igituma ndabibajije. Hariho abadiaspora bakunda kugirira ibibazo ino muri diaspora n'abarundi. Mbega nta kuntu mwoturonderera umugwi ujejwe kumviriza abantu bakunda kugira ibibazo. Turakunda kuvuga ko mu Burundi hari abantu bagira umwuga. Nagomba ndabamenyeshe ko nungaha mu badiaspora hariho abadiaspora bariko barakora ibintu biteye ubwoba. Nk'akarorero nitanzeko, hariho abarundi bakoresha imiryango mu gukoresha nabi inzego. Mu nzego hari inzego z'intwari n'abandi usanga batayoboka leta. Aha rero sindi muri politike, sindi no muri guverinoma, ibyo sindimo. Hariho abadiaspora bakoresha imiryango. Jewe naragurishijwe muri Desembre n'abadiaspora 3, ndakubagurwa kuri aeroport, ndanafungwa kandi si leta yamfunze ndabisubiyemo. Nafunzwe n'imiryango, narara ku isima. Kandi nagiye namenyesheje ambasade ni hariho ibintu bitegurwa. Ndavuga n'abitegura. Ambasaderi ariko son excellence yarafise ibikorwa byinshi cyane rwose. Ndabitahura. Rero twagomba dusabe nyakubahwa ujejwe diaspora, kandi waranumvise yuko hari abakenyezi bicirwa mu Burundi n'abandi bicirwa ngaha. Turakeneye abakenyezi bamwe bari muri ibyo bibazo ko muduha ijambo, mukaduha n'abantu dushobora kuyagira ibi bintu. Turi mu mitego myinshi cyane, turabibasabye. Nibaza ko uyu mupfasoni waguye heza, undondere ibyo bibazo nibyo dusanzwe turimo, dusanzwe dukora mu rwego rw'abahuza. Ibyo rero ni ikibazo cyo gutora mugabo nibamara kuja hamwe, buri gihugu kizogira amasekisiyo ajejwe ivyo oya kuba tuze turagira nivyo turimo. Rero ubundi Eugene munyarutse kumanya uragiye niko abaduheza. Ego kugira amahoro. Ikibazo cy'uwanje kishingiye ku bintu nitwa Ndayishimiye Michel, nkavuka mu Kayanza n'umutuzo wa Rufyiri. Ikibazo mfise gishingiye ku bintu bibiri nakuze mbona mu Burundi, kandi ni defi nibaza yuko ibintu muri kumurorganiza mushobora kuba mufise ingene mwabiteguye ku buryo mushobora kugira icyizere cy'uko investisa nk'abadiaspora. Ibyo bintu bibiri ni ibyaha kugira muze ku wajejwe diaspora bize kumworohera kwishyura. C'est la cupidité comme mode de fonctionnement politique et socio-économique. Jeune Chambel, le fait d'écarter les normes pour normaliser l'écart. Ils sont venus mutubwira ingene mugiye gutunganya bino bintu kugira ngo tubere icyizere cy'ingene dushobora kuinvestisa. Merci. Professeur baraza muza donc muraza bicho muvuze ko ari ujyaga abandi abasaba umwanya uragiriye abantu benshi ko basaba amajambo. Franchement j'aime le consentement.
duhagarike ibibazo tubandane kuko bica bigora. Hariho umuntu nabundi ashaka guha ijambo hajya Dr. Roha, uyu ari mu bantu banditse ibitabo kugira ngo bigishe Ikirundi. Ndifuza ko aronka ijambo avuga babwire, yanabizanye arabifise ngaha muriko murihereza akantu muraza kugira. Urumva rero ni ukuri rodeba irishosho, ariko rero malheureusement utaseruka malheureusement. Rero je nagomba kuvuga ijambo Dr. Roha, hanyuma aba bace bishura nukuri mutubabari, hanyuma discussion hama bace bagenda mu bandanye hajya muri koridoro muganira kuko barakeneye abantu kubonana. Hanyuma mugabo baraza kutubwira, president araza kutubwira exactement ibintu bizobandanya kuko twababwiye turi muri procedure de convention kandi ambassadeur twagira tuje tubasaba nukuri muvega mutubwinye n'abantu ugiye guhura kuko vuze mwebwe muri abantu kugira ngo izi diaspora zingahe mu Bubiligi n'ahandi bigira ivyo bintu bipfeko ko twaze kwa gukabwa ivyo bintu. Docteur umwumvirize uyu muntu yarakoze ko bikomeye sinzi bya bitabo by'ikirundi biregaye bya bitabo by'ikirundi babifise. Parce que vous avez fait la commande du livre Parlons Kirundi et je voulais envoyer, si je me souviens bien. Alors, je vais parler en Kirundi parce que c'est vraiment... Voilà. Bon, muri make sinshaka kurangira mu gushimira abantu bose bavuze uruhare akaranga gafise muri diaspora. Akaranga ni ikintu kiranga abantu. Tushobora kuvuga diaspora itagira umuco, itagira akaranga. Je naratwaye abana mu Burundi nsanga ntibashobora kuyaga nayo nakuru. Byarambabaje rwose. Umubyeyi wanje yaciye avuga nk'uyu atariko n'ukuri mwana n'ibiki. Samara imyaka 8 ndiko ndagerageza kwandika kino naho ndize ivy'ikirundi, ariko urumva ko bagiye gukora mu Burundi abasheshe abashakashatsi b'abazungu abubakanye n'abarundi bamwe banyikira bati kuri biturungikire kwigisha ikirundi. Nivyoroshe abana bakurira ngaha badafise igitabo, bataraba amafilme mu Kirundi, badafise televiziyo mu Kirundi, nivyoroshe. Ariko nivyovuga ko twoca turekerana tugatakara kacu kuko ayo mamiliyoni turungika mu myaka 20 ntibazobona ngaha twazoba turiko turasaza turiko turagenda nta kizoba kibahuza abarundi. Nashaka rero ndabasabe dushiremo ingufu dukundishe Uburundi abana bacu n'abo twubakanye, hanyuma ngire ko nshimira bose bagira ibyo bafashije mu kurisha Uburundi n'abarundi babicaye ngaha arabuguruye mbere n'amashuri yeje baragerageza kwigisha abana Kirundi n'ahari bose barahari. Gerageza mubamenye mushire abana mu Kirundi naho bitoshe natwe bitoshe. Ndangije mvuga igikorwa cyiza batubwiye cyo gutera inyubakwa. Hari abantu benshi bantumye benshi cyane barantumye ikibazo nashaka kubaza, bavuga bati none ko amafaranga tuyafise dushaka gutekera ariko twumva equipe nationale y'u Burundi ijya gukinira hanze kubera ta stade ikwije amategeko ya FIFA, ntidushobora gutumira ama equipe yo hanze ngo baze gukina mu Burundi. Turiha indege tukajya mu hoteli batumye mu Burundi baje gukina hanze. Ngivyo bavyiza uwo mugambi kubaka stade itanga iteka mu gihugu naho nyene tushira imbere. Murakoze cyane muheza murakoze mugana ganje baje none igitabo kiragurwa bigenda gute? Musaza sinu mucuruzi naranditse gusa sinzi gucuruza, ariko igitabo baragize Imana n'amahirwe ambasade yo ngahira dusaba ati nimubizane tubigurisha. Amambasade nka yose yarasabye ko bitanga mu ambasade kuko n'ukuri rwanga yuko amafaranga 200 uri hano wishikiyeho tugarukiye naco dushaka ya post hano birahari bikeyi munyaruke kuko nandi makadi muri abana ku anniversaire ku Noel biratangaje ko n'abarundi batanga amakado bakabana babo
ibikinisho mugabo usanga umunsi nta gitabo gihari. Murakoze cyane. Hanyuma nimwaza kwereza akantu hajya muce mugenda agomba rero abantu bazi ko kwegerana kugira ngo twumvirize ijambo rya ambasaderi mu kanya, ariko hamwe n'ibyo nagomba sabe bafate akanya chacun peut-être s'il a quelque chose à dire, 1 minute, 2 minutes, comme ça on va arriver. Hanyuma muce muza mubwira abantu bose baze mukanya ambasaderi nawe aragisha avuze ko ibintu byose byabaye hano. Mugabo encore une fois, je vous rappelle le thème, la cohésion comme élément directeur pour le développement. Murakoze. Parle au nom. C'est Victor qui disait qu'il ne comprend pas pourquoi les Burundais continuent à travailler gratuitement. Oui, je peux répondre à ça, je profite pour... je ne sais pas s'il est encore là, le monsieur. Ok, je ne le vois pas. Voilà. Mais je pense qu'aussi il y a eu quelqu'un d'autre qui disait que ça dépend de comment on considère travailler gratuitement sans avoir de l'argent en contrepartie. Bon, heureusement ou malheureusement ça existe, soit c'est de l'esclavage, soit alors ce sont des contributions volontaires. Donc moi personnellement, voilà, on m'a demandé un service, je l'ai fait, je ne reçois pas d'argent. Si on veut appeler ça travailler gratuitement, bon, ça ne me concerne pas. Mais voilà, enfin, on pourrait en parler davantage. Mais, il y avait une deuxième remarque sur les études qui sont des études faites par des gens de la droite. Ce n'est pas du tout vrai. Je vous invite à lire les études quand même avant de faire des remarques pareilles. Peut-être que les auteurs peuvent voter à gauche ou à droite, mais ce sont des études qui parlent des données qui ont été trouvées, recherchées. Bon, c'est ce que les chercheurs font. Si après ils ont envie de tirer les conclusions qu'ils veulent tirer, ça dépasse les cadres académiques. Et puis il y avait une troisième remarque du monsieur, je me souviens plus. C'est difficile après de écouter tout le monde, enfin écouter ce que je peux écouter, parce que mon chéronie n'est pas si poussé encore. Donc en fait j'ai raté même plus de la moitié des choses que vous avez dit. Mais sinon, je vous remercie quand même pour m'avoir demandé de travailler gratuitement. Non, de m'avoir demandé cette intervention. C'est pour la blague. Je ne considère pas ça comme ça, évidemment. Ça m'a permis aussi de me renseigner, donc quand même pour préparer ce que j'ai présenté, donc j'ai dû chercher des informations, etc. Et on apprend toujours des choses en plus, donc merci aussi pour m'avoir donné l'occasion de partager ça avec vous. Et oui, concernant la cohésion, peut-être ma seule remarque, c'est que c'est très bien, évidemment, et je pense que tous les hommes veulent la paix, la cohésion, le développement, qu'on travaille ensemble, etc. Mais pour le peu que j'ai pu connaître, travailler aussi au Burundi, il y a quand même donc tout ce qui est division, tout ce qui va contre, c'est à quoi on aspire. Ce sont des choses quand même qu'on ne peut pas juste effacer. Donc ce sont quand même des divisions, des blessures, des histoires personnelles à tenir en compte. Donc on ne peut pas juste dire à la Rwandaise, désolé si je blesse quelqu'un ici, on est tous burundais à l'autre d'avant. Ça peut marcher, mais ça peut quand même garder les rancœurs dedans. Voilà, merci encore. Oui, moi j'aimerais remercier cette organisation. Oui, Gabriel pour son invitation et aussi toute la diaspora burundaise pour cette opportunité. Je voulais souligner un aspect, plutôt deux, mais le premier d'abord, c'est que vous, la diaspora burundaise, vous êtes un modèle pour la région des Grands Lacs. Peut-être que je ne me suis pas présenté au début, je suis congolais, je suis né à Bukavu, à l'est du Congo, au Kivu. J'ai grandi là-bas, jusqu'il y a une vingtaine d'années, je suis venu en Belgique. La première fois que je suis parti au Burundi, j'avais 9 ans. Et tout ce
on connaît aujourd'hui du Burundi, des conflits et tout, on n'en parlait pas du tout. Et je suis parti, je suis revenu, il n'y avait pas, et je n'ai rien vu qui pouvait me dire il y a un problème là-bas. Alors aujourd'hui, c'est vrai, j'ai entendu, j'entends en filigrane le Kirundi, et je voulais vous dire une chose, je vais terminer par là, ce sera ma conclusion. Ubugiri Giri Bugira Babiri. Pourquoi je le dis? Et je souligne encore l'aspect que le Burundi est en avance par rapport au Rwanda, par rapport au Congo, sur la cohésion. Mais c'est une richesse, peut-être, quand on a une richesse, on ne sait pas l'apprécier à sa juste valeur. Et chaque fois, et la dernière fois aussi, quand j'ai participé à une conférence du ministre des Affaires étrangères du Burundi, il a dit aussi une chose. Tous les week-ends, il y en a qui prennent l'avion pour venir passer leurs vacances au bord du lac. Que ce soit les Congolais, nous aussi, on va faire les vacances au Burundi. Les Rwandais aussi. Et ceux qui ont les moyens, ceux qui peuvent prendre l'avion, seulement arrivent au Burundi pour faire les vacances. On ne leur dit rien, il n'y a pas de problème. On comprend qu'il n'y a pas de problème avec eux. Mais les frontières sont fermées. Il y a lieu à réfléchir. Pourquoi on ferme les frontières pendant qu'il y en a qui, lorsqu'ils ont les moyens, ils contournent pour venir. Parce qu'il y a un besoin de cohésion dans la région des Grands Lacs. Et ça, quand je parle du Burundi qui est en avance, c'est quelqu'un en parlait et dit qu'on se leurre pas, qu'on se mente pas. Ici même, ou dans n'importe quoi, même s'il faut envoyer l'argent et tout, on demande l'argent vient de qui? Et ça vient de gauche ou de droite. Quelqu'un parlait de gauche et de droite. Mais il y a aussi de gauche et de droite peut-être dans les cœurs, mais qu'il faut dépasser. Nous allons parler des îlots. Et je pense, quand j'ai dit le Burundi en avant, c'est que le Burundi n'est pas trop emporté par cette distinction de gauche et de droite. Bien sûr, je vais parler de ce que vous connaissez. Et je voulais terminer en disant encore merci à la princesse et à la présence de l'ambassadeur du Burundi ici, qui est silencieux et qui est... Pour moi, je suis congolais, je vous dis, l'ambassadeur du Congo ne s'assierait pas 2 minutes. Et en conclusion, allez de l'avant, sachez apprécier le peu de cohésion que vous avez. Ce n'est pas encore le top. Comme a parlé une jeune, et en se posant la question, 10, 20 ans après, qu'est-ce qu'il y aura? Qu'est-ce que vous aurez laissé? Moi, je pense qu'il est grand temps encore aujourd'hui de se focaliser sur qu'est-ce qu'on lègue pour le futur. Il faut, comment je vais dire, écraser ces germes encore de distinction qui n'ont pas de sens. Parce que dans les recherches, à un moment, on disait quelqu'un pouvait se déclarer de gauche ou de droite tant qu'il avait une vache ou pas. Et aussi une chose que peut-être on n'en parlait pas, lorsqu'il y a un mixte, lorsqu'il y a des métiers entre les gauches et les droites, ils sont où? De gauche ou de droite? Et pourquoi ils sont de gauche ou pourquoi pas de droite? J'ai conclu par là en disant que vous êtes vraiment le phare de la région des Grands Lacs. Et même si on ne le dit pas, peut-être par orgueil, le pas que vous avez fait pour dépasser ces différences, c'est un exemple qu'il faut, parce qu'il faut que vous continuez pour que les autres puissent emboîter les pas. Les gens qui sont derrière à vous veulent aussi faire des pas, mais ils vous regardent. Ne reculez pas, s'il vous plaît, avancez pour que l'unité, la cohésion et que l'importance et la place de l'humain soient au premier plan dans notre région des Grands Lacs. Nous sommes ici, pourquoi? Nous sommes ici pour chercher d'abord la cohésion vraiment entre nous. C'est un réel problème. Il y a des fois où nous passons des nuits à discuter, etc. Moi, je viens de passer 12 ans à chercher toujours l'unité. Il y a celui qui m'a arabizi combien je me suis fort investi. Mugabo no munsi ntituje kukwiyamamaza mvira guteza imbere igihugu cyacu. Iyi nyubakwa ni ukuri je naragegeje ndayikurikirana
ndabona imigambi si imigambi ugomba kurondera amahera kugira ngo bakubitire ku mifuko yawe. Turi ngaha turi muri conseil de sage kugira ngo rufiri muramuzi kugira ngo no gupfa gucaka. Je suis là, je nzofasha ndi simplement mugabo nta muntu azotwibana amahera. Turondera iki? Turondera neza y'abantu bose. Si ugira ngo nawe tuzoshira ku mifuko. Hariho bamwe daye bose turutari gucira amahera ku mifuko. Ivyo rero umugire confiance, hama tugerageze turondera uburyo bwose kugira ngo ruhere kuri ubwo bumwe, hanyuma twiyumvire guteza imbere igihugu cacu. Murakoze. Parole d'un sage. Merci beaucoup, Monsieur le Grand Sage. Moi, je voudrais revenir juste sur ce que je disais précédemment. Qu'un peuple qui néglige sa culture s'expose à une déconnexion progressive avec son passé et son identité, à une perte de la cohésion sociale et à une réduction de sa capacité à innover et se projeter vers l'avenir. La culture, loin d'être une simple tradition ou un divertissement, comme certains peuvent le penser, est la force vive qui guide les sociétés vers un futur équilibré, prospère et respectueux de leurs héritages. Ce que je pourrais vous demander en attendant la construction, la rénovation du musée qui va commencer dans pas très longtemps, c'est de collecter ce que vous avez, des choses anciennes, des photos, des objets. Je vais vous donner un exemple. À Gitega, il n'y a plus de photos. Ils ont été obligés de prendre des calendriers pour montrer les rois, les successions. Dans le musée de Gitega, il reste Urunyerere Rumwe. Rumwe. Ce n'est pas normal. Il n'y a plus de bracelets. Les choses ont disparu, ont été volées, ont été vendues. Peu importe. Soyons ensemble pour préserver notre culture. Collectons. Si on a une idée, si on a entendu parler, peut-être c'est peut-être une contribution. Et peut-être que si nous avons de l'argent, on pourra racheter ces objets. Premièrement. Deuxièmement, nous allons mettre en place avec le chef de l'État, quand il nous donnera le OK, c'est d'ouvrir un compte en banque dédié au musée national de Gitega, où on pourra mettre de l'argent, mais on ne pourra pas le sortir. Toutes les personnes qui vont participer dans cette construction de ce musée, nous avons l'intention de construire un mur en marbre, parce que nous avons du marbre au Burundi, mais on ne le sait pas, de construire un mur en marbre sur lequel il y aura les noms de tous les contributeurs par ordre alphabétique. Merci beaucoup. Donc vous amenez Michel et puis on va faire pour que l'ambassadeur. munyaruke abari mu makomisiyo uwo ari we wese sinawurenza banyaruke voilà banyaruke filime tora mikro mwipresente gusa amasegonda 20. Nyakubahwa Perezida mwakoze mu ijambo. Je nitwa Ndikuyo Firme, ndi muri diaspora Ndundi, nkaba njejwe mobilisation no gukurikirana ibikorwa bya diaspora ku rwego rw'isi. Murakoze. Mba mu Bufaransa. Murakoze. Murakoze mwubaha ku ijambo. Jewe nitwa Seria. Muri diaspora Ndundi, je suis chargé de la communication et des relations extérieures à Mbangaha muri Belgique. Murakoze. Ego, nanje nitwa Irakoze Katiketina, Mbangaha mu Bubiligi, nkaba ndi vice-présidente de la commission de surveillance des diaspora. Murakoze, je nitwa Jacqueline Bagenyere, nkaba ngaha mu Bubiligi, nkaba ntwara igisata cy'abakenyezi n'abana. Murakoze, anje nitwa Florence Niyonsaba,
abandi mu gisata ca commerce et industrie murakoze. Niriwe jewe nitwa Gaëlle Irakoze nanje nkaba ndi mu gisata cerekeye imico n'akaranga no gukunda igihugu no gukundisha igihugu c'u Burundi. Mbere yuko sinzi ko muhava mwavuga nabo murazi ko bari mu nzego Profesere oya ni kugumaho nyene nuko catugira guhagararaho nyene bo banavuga Kamashamba gashuha ariko isi kumariyayi kwetikuraga umuco ukaboneka ariko ijoro rikumarizari inyenyeri ziraka umuco ukaboneka ariko ijuru rikumarizari kunda ubumwe haranira ubumwe bavandimwe kunda ubumwe haranira ubumwe bavandimwe. Ok, merci beaucoup. Imana ibahezagire mwakoze. Okay, so ncagira ko rero kugira ngo nishure ibibazo by'abana bariya. Ubwa mbere ubutumwa ngomba ko mubushikanira kuri abo bantu bakurikira. Ndakeneye ko mushikana buno ubutumwa ku muntu atwara FODIP, mushikane ubutumwa ku muntu atwara DPP na DPR, ko bose kwa twabatumiye. Sinzi ko ubutwara DPP ari ngaha. Ntiyaje? Ubutwara DPP ari ngaha. Oh good, haguruka karibu. Karibu. Wiro neza. Ufata umusegonda umwe uramutse. Ego ndahejeje. jewe mpagarariye ishirahamwe bita DTB Diaspora de Burundi de Belgique du Grand Duché du Luxembourg abanitwa Nimbesha Wansel bahani Bruxelles. Murakoze. Merci. Murakoze kandi wakoze kwitaba. Nagomba nabwira ikintu gikurikira kandi ngomba ko mushikana mu butumwa. Anseme wakoze kuza kandi merci beaucoup. Twaratumiye abo bantu bose mu budasa bwabo hano mu Bubiligi kugira ngo duhure. Ubabwire abataje ku ngo zitandukanye abitavye turabakengurukiye. Nshimiye ubwa mbere aba bantu bose ba presence vraiment abadufashe gutamba intambo z'ikirundi Imana ibahezagire. Ndagusabe kugira ngo binyorohere ube iminota 5 itanu kugira ngo bifashe. None rero icyo twabahamagaye nk'abarundi bose je sinarinzi utwara DBB ni rya mbere duhuye DBBR sinzi utwara DBB kandi bose narabandikiye nk'umurongozi w'abarundi na FODIB naramurondeye Claude naramurondeye narabandikiye kandi bose ndashima ko banyishyuye ndashima abashatse guhura nanje kandi bamwe twarahuye hari n'abandi rero bavuze bati nawe ukora gute ntiduhura. So message ni iyi ni ukuvuga ni ukubabwira bose ko igihe gishira ikindi kandi kigaha ikindi kugira ngo bamenye igihe turimo ko ari igihe cy'abarundi baba hanze bategerezwa kuba bari abarundi koko baba hanze koko bahindutse. Inyifato tugira niyo yerekana icyo turi n'icyo dushobora kuba. Umuntu aba hanze kimuranga sera demokarasi liberté d'expression
jewe sintinya nk'uyu Fodibe yavuze ko atwara diaspora none ko atinya ko duhura moi je suis là kandi abantu bose ngomba guhura nabo kuko nicyo gikorwa twiyemeje yakoze turondera rero ubwa mbere tubasavye ngaha excellence ambassadeur n'abandi mukorana ko muri rushyirare ngaha murabe ingene aba bantu DBB na DBE bicarana hariho na CBB communauté ego aba bantu rero baze bicarane ndashima ijya gushinga nawe urwego bashinga nahe c'est très important mwavuze ikintu gikomeye mu byo tubatumye kirimo abo bantu bicarane vuba bumvikane bagira ikintu kimwe ni ukuvuga intambara mu Burundi yaraheze ubu hariho urugamba rwo guteza imbere igihugu jewe niko ndabibona ubundi ashobora kuba bibona ukundi mugabo kugira ngo duteze imbere igihugu nuko dutegerezwa kurengera tukunga ubwo bumwe ico kirahambaye hanyuma muze mubabwire yuko ndahari nimero yanje irahari kandi naho bombwiye ati duhurira aha ndireti kugenda guhura nabo ku neza y'abarundi bose kugira ngo twubake none rero nagomba cingira ko Shimire Victor yavuze yuko wewe ngoma nishuri bazo campeza Victor yavuze yuko atumva igituma yitanga nimba Victor anyumva nimba atamusi numwe urajya ivyagusa nimba atamusi numwe uravugwa kuri gusa ngo urye ku buntu ngo ukore ikintu utari kuronka nta ngorane n'abavuye mu nda y'ingoma barigeze kuronka ico bafashwa no kuvuga rero nta excuse ihari nimwe yotuma umuntu adakora ibintu atizigiye guhabwa kuko na bibiri tubwira yuko ni musenga ngo harahiriwe uwemeye atareze kubona kandi ukuboko gutanga niko kwakira hanyuma bigira imana yadukeje wakoze wavuze uti none ko ivyo tuzoshikako gute no kunyene kubwirana ukuri ndagomba nabwire yuko abantu bose badututse canke badutuka ubona tubishura none nuko tutobishobora c'est la cohésion turacari muri phase ya mbere yo kurondera amahoro biciye mwumvikana nivyaba ngombwa ko dukora nkuko bakora igihe kigeze tuzobikora kandi muzoca mubona yuko twari kubishobora mugabo tugomba ko tuja muri phase ya mbere twengengane umuntu atavyumva no munsi ntacyo arashobora kuvyumva nyuma y'imyaka 2 kuko twemere ko abarundi turwaye twemeye ko turwaye tuca tumenya tuti none uyakora ibi n'uyakora ibi kubera iki tukamenya igitero ibibazo hama tukakirondera hariho probleme rero tugomba gukira kandi bizoza n'ibi twatangure hanyuma Joseph yavuze ati yavuze ikintu gikomeye cyane wavuze bwana Joseph mwakoze mwavuze ibintu très important kubijanye niyo ngoma ya Sacega conseil d'abashinga naye kandi ubutumwa bwanyu twabwakiri kandi tuzobishura officiellement uko mwabikoze Imana bareze kandi mukomereza aho nta muhutu nta mututsi nta mutwa kanatsinda aho turi tubunye muri ibi tuzoronka umuvumo uva kuhoraho kuko Imana niftina harabayikinisha bibaza kwisinziriye Imana irahari kuko irabivuga neza ngo ndabagiriye neza mukarya mugahaga ntimuze mwibagire rero tugumye muri ibi Imana yoduhashura inkoni aha mwese ugasanuka turi mu kindi kibanza atari twiteze ilifo rero profite no gushima iki kibanza Imana yaduhaye ko twahagiriye imigisha rero tugerageze kwengengana gufatana mu ntamba dusubira inyuma duteze imbere igihugu cyacu hanyuma kuri princess Imana bahezagiye je nagiye kubabona muze kumpa agafoto jewe naho ndabumva se ndabazi ariko naneze n'amaje mu mwashikirije kwibuka kuzirikana kuko umurundi wese ari hanze yatezwa kubashima byinshi nivyo gushima si byo kugaya kuko nitutibuka ngo dushime n'ivy'Imana yatugiriye izo bitwaka none rero wavuze ikintu gikomeye kwibuka abo bantu bose harimo kwa gasore n'abandi bose bitanze kugira ngo bazire ukuri bazire ineza ya benshi hanyuma wavuze Florence yavuze uti okay yashimye amajambo make yavuze yuko ndi mugufi ngo mugabo ndepoza nziza hanyuma Craveri Pierre Craveri yavuze ati duhindure l'image ni uko nyene tubikora hamwe ndabasaba ikintu za muri emanga abo bantu bose bavugira mu kinywabi nibo babi
umuntu wese atemera deba tumubwira ati wowe nturi umuntu kuko enome arahagaragaje mu bantu ari kiba akacemanga ari ciza akakidefanda moi je suis là umuntu wese yemera ko ivyo dukora n'amanyanga nawe akemera ko ivyo bakora ari ukuri nibaze tugire deba uramutse twicara tugire deba rero constructive aho dushavuga ni vraiment babantu baba hanze baraciye ubwenge kandi baremera deba baragomba guhinduka ico c'est très important ko tucumva projet de développement nizo tujejwe kandi tuzozikora ariko nta terambere rishoboka hatariho ubumwe tubanza kwigisha abantu akamaro k'ubumwe icyo ari cyo hanyuma Neri yavuze ati est-ce que la jeunesse d'ici mu myaka 30 azameze gute my dear ikinezereje no kuri ngaho ko wajereye wewe ni wewe mu myaka 30 uzobabwira bine hariho ibigaba byinshi ngaho mugisha no kubwira uko tubigira buri mwaka iyi Burundi Day izoduhuza shakane kandi topic izoba zitandukanye kandi ube gito tuzoza turabushira habona ivyiza tubishira habona nuko tuzogwana n'umwasi w'amajambere nta kindi nuko tumubwira tuti utaje hamwe n'abandi ubugwaye kuko aho hambere abantu bataje hamwe n'abandi baba bagwaye imibembe siko byaba bimeze no kuvuga udashobora kuja hamwe n'abandi bantu wewe nyene ukikumira ufise ingwara utagomba kwandukiza abantu so ni vyiza ko twiga kuja hamwe regardless ubudasa bwacu ikizonyereka kuri umuntu muzima nuko wemera deba kavuga uti jewe magaze ngaha mugabo igihe ituma mvugira hanyuma rero Alexander yavuze ati ndashimye ku ijambo abarundi bakeneye bonbon voilà mu ijambo rimwe ngo ndazokwandika bakene umukene w'umurundi ari muri kino gihugu giteye imbere niko mvuga muri Belgique za Canada za Australia n'abandi biva ku bintu byinshi mugabo wewe ni vyiza gufasha umuntu ukamwereka inzira z'ubuzima ingene zigenda mugabo rero bajya abandi tubafashe mugabo nta mukera ari ngaha kuko najya amahera baronka cyo bita singa ngene mu vyita hariya tuvyita food step tukavyita Medicaid zigafashanye baronka zitwa gutega mbere irya aide sociale baronka hajya harimo 20 € yo gukora ikintu ku muntu afise umutima patriotisme nutanga kubera utunze utanga situnga hatanga umutima ndaza kuraba ivyo mwakoze ngaha niho cyangwa n'imitima yanyu ko ari yaboro cyangwa y'abakene aboro no kuvuga abantu badafise umutima ushima hanyuma abatunzi nabo bafise umutima ushima sito hanyuma Françoise yavuze ati kamataregeze neza cyane ngo hari abadiaspora bakoresha imiryango je m'excuse kandi je regrette fort kuba ivyo byaragushikiye muganda bakubwiye yuko n'ubu uye twarabikoze na comité de sage n'abandi kandi bari bivyo bajejwe hari udiruka gufunguza yagize ikibazo nk'icyo mugatwara mu kwe mugasha mugatwebwe mu madabereke yuko la diaspora actuelle iri apolitique éveillée kandi iri ready to fight for the human rights koko twarashizeho igisata kijejwe governance leadership et droit de l'homme aho rero nibo bazoza barakurikirana agateka k'umudiaspora wese gahungabanye haba ngaha no mu Burundi ivyo tubiriko turi ku kivi rero kumbure ucuza kurana rufyeri kugira ngo tugushire mu rutonde rw'abandi benshi tugomba kumenya ivyabaye c'est pas ko bizoba ngo vyijane naho babikoze wabikoze tuzobikurikirana tumenye wabikoze abihanirwe ico turakikwemere kandi tuzogeshikako hanyuma kubijanye umugumviriza abantu akubwiye ko hari araba ibibazo by'abakenyezi vyingo birahari ibibazo by'ubutungane turafise ababijejwe hanyuma Michel mode de fonctionnement politique et social économique my dear twarabitanguye ikintu cya mbere dutangura uburongozi batatwemera kuko nk'ubuye mwebwe mwikomera amashi ko muratwemera vraiment mukoma amashi cyane we muratwemera cyane c'est très important ko ndakivuga dutangura uburongozi batatwemera kuko ibyo banditse ba Fodibe n'abandi ntibemera ingene twagiye mugabo mubambwirire yuko n'igihe umwana w'Imana yaja ku isi hari abatamwemeye mugabo haheze igihe bakabona ibikorwa batanguye kumubaza ati mbega uyo muntu yita umwami ninde bati Yesu nawe arabaza abigisha be bati mwumva bavuga ko ndinde bamwe bati bavuga kuri gisuma bavuga ko umwami w'abayahudi
bavuga kuri uyu bamwita amazina. C'est normal ko abantu batatwemera, ko abantu batatwumva, c'est normal, ntimuzobibahore pe, kuko umurongozi wese w'ukuri arayobeye, umuntu akora neza arayobeye, biragoye mugayomba umuntu w'imbunuza kurya rushikira akunda kubivuga. Ayo ma message nayo ma audio nivyo byari kuvuga, kuko umuntu akora niwe batera amabuye. Hajya Yesu yazaje adatera ubwoba batware n'abandi, hari wari kumuvuga nta na kimwe. Rero reka tuvyumvikane ko mubabwire ko uburongozi buhari n'ubu nyene, hanyuma jewe nzovaho ko n'abandi nabasubiriye, hanyuma tugira ibintu vyiza twiteka mu makungu. Hanyuma rero Roha yavuze ati nibi twoshobora guterera. Ndabona gushimiye Dr. Gitabo cya Nagisumbi naraguhamagaye ntarabana president wa diaspora c'était dans 2015 ribaza muri États-Unis. Ndabwira ati vraiment j'étais enchanté n'igitabo, ndagiye ko duhuye rero no munsi igikorwa citeka. Abavyeyi muhamakado yanyu kijya gitabo vraiment kirazimbutse, mubikore kandi muzamwihesheje agaciro. Wewe rero ndagusaba ikintu gikomeye muri iyi cohesion turiko turarondera hano. Chena wenye kabashinga nta nafasoni bijye cyane cyane. Mwabivuze neza. Twonanirwa gute gushira abantu hamwe kandi abantu bari ngaha bose bagomba ubumwe. Erega ifo kutubwira umuntu ukura ati erega hambere byari byemewe, umuntu baramuvuma bakamucira ivomo bakamubwira bati urakabije. Nitwitane abantu b'abagenzi, umuntu akoze ikosa abantu bonyene babaye mu bihugu biteye imbere, umuntu akora ikosa ukamafronta ati je suis contre. Nivyo byonyene bizodukiza. Hanyuma umuntu azana amacakubiri tumwiruke ko twese, yaba yarayimigambwe yaba yarayamoko, tumwiruke ko ati twarabonye umunyamacakubiri, twese tumumanika ahantu abantu bose bamenye bati uyu ni abigisha ntimuze mwumve, kuko ivyo avuga sibikiza abantu nivyica abantu. Nico je ndabasaba ntaki. Mwakoze rero, Imana ibahezagire. Sino nshimiye Monsieur le Président, quand même félicitations, wabikoze neza. Nshimiye komite yose yateguye no rubanza, mwese vraiment ndabakomeye amashi cyane, mwabigize neza cyane. Hariho ama certificat d'honneur je narimbiye gutanga, nuko nyene bunyene ngomba ngende kuri aeroport ko mamenyere muri Mozambique. Dufise igikorwa nk'iki muri Mozambique, ngomba cengera kuri aeroport mu kanya, mwebwere muce musigara muranezerwa muryohere, mutambe mutarike kuko shetani mwayihonyoye ku mutwe. No kuvuga shetani cyatse kuvuga narinzi yuko ngaha nza guhura n'umugumwe w'abantu, mugana huye n'abahutu n'abatutsi, nahuye n'abatwa, mpura n'abaganwa, voilà, n'aba princess. Voilà, neza cyane. Hamacamura rero n'abantu b'imigambwe yose, ko ngaha nabonye aba pro CNDD-FDD n'aba contre CNDD-FDD, which is good. C'est l'harmonie. Twere iki dushaka kugira ngo twubake, umwe wese yishira kizana mu vyiyumviro vyiwe, tutamuhora ngo weshanguriwe, turaba tuti uri Umurundi c'est tout. Imana ibahezagire mwese. Rero uyu n'umwanya mwiza abantu bose mwicare, kuko umwanya vraiment ambassadeur acafata ijambo kugira mu mwumvirize, tumuha iminota 5. Nibaza ko ambassadeur bisaho, sindi ambassadeur iminota 5 kwira, hanyuma dusozera. Mugabo hagenda giye atavuze president, wari kuvuga amafaranga yabonetse Keri ingo bivuge wenyene kuko nibo bavyanditse. Hari gihe mukono utumeze nkuko ndabishaka. Twagize total des promesses yabe biyemeje gutanga kuri ico gikorwa cyiza cy'inyubako. Twashitse kuri 4535 €. 4535 €. Hakaba muri ayo harimo 355 twaronse déjà cash. Hama rero abandi batanze promesse mu Marundi 9 millions de francs. Aba bantu n'abantu bifuza cohesion, urumva ye muzo bahemukiye kandi ndazi ko ivyo bitazoshika. Aba bantu bakoze igikorwa c'ubumwe n'ukuri, nibaza yuko ari ibintu byo kuri gukenguruka. Excellence.
Monsieur le Président de la diaspora burundaise, Princesse Esther Kamatari, ambassadeur itinérant de la République du Burundi, elle a été nommée par le chef de l'État burundais, honorable Princesse Rosa Pola, sœur du roi de l'État du Burundi, son Altesse royale, le prince Louis Rwagasore, chers diplomates, près l'ambassade du Burundi à Bruxelles, mesdames et messieurs les membres des nouveaux organes de la diaspora burundaise, tout protocole observé, monsieur le président de la DBBL qui a quand même répondu à l'invitation, monsieur le président de l'organisation des Machinganai, ici présent, qui aidera beaucoup pour la cohésion, comme l'a dit le président, mesdames et messieurs les membres de la diaspora burundaise, distingués invités, mesdames et messieurs, tout protocole observé, bonsoir. J'ai l'honneur de m'adresser à vous tous qui ont répondu au rendez-vous d'aujourd'hui, malgré les quelques Burundais qui ont encore des difficultés de se mettre ensemble avec les autres, d'échanger, d'accepter le débat et de pouvoir trouver une solution, car, dit-on, du choc des idées jaillit la lumière. Chez les Burundais de la diaspora burundaise ici présents, je vous félicite, bravo pour l'événement d'aujourd'hui. C'est vous qui êtes les transporteurs du message important que vous avez suivi ici. Monsieur le président de la diaspora, vous avez insisté sur la cohésion sociale. Chez nous à l'ambassade, c'est dans cette perspective que nous travaillons. Nous sommes là pour un quelconque parti politique. Nous ne sommes pas là pour une quelconque organisation religieuse ou d'autres dénominations. Nous sommes là pour tous les Burundais, pour l'État du Burundi, pour la diaspora burundaise et pour les étrangers qui souhaitent bien sûr investir et visiter le Burundi. Par exemple, ceux qui ont dépouillé ce qu'on a donné, ils n'ont trouvé aucun nom d'un membre de l'ambassade, mais c'était écrit personnel dans l'ambassade du Burundi, c'est la cohésion. Et pour vous informer, il y a une enveloppe de 1000 euros parmi les héros dont on a parlé, que le personnel s'est communiqué dans la cohésion, mais vous n'avez pas pu le savoir, et qu'il va payer dans la comptabilité de notre diaspora. L'immeuble dont la maquette a été présentée aux écrans-plats, abatabimenye bagiye bayerekana ijya nyubako bavuga izo bikimenyetso cya diaspora mu Burundi aho muzora mushikira n'ibindi bikorwa bitandukanye. On a toujours défilé sur les écrans-plats les maquettes de cette maison importante. Avant de continuer, je voudrais répondre à M. Laurent Nyong'o qui a posé la question d'un stade et il y a les normes pour les Jeux internationaux. Il y en a. C'est l'ancien stade de Prince Louis Rwagasore qui aujourd'hui s'appelle le stade Intwari qui a été démoli. Et les travaux avancent. Et le gouvernement burundais avait d'ailleurs lancé un appel pressant à tout Burundais qui voudrait y contribuer. Et si je ne me trompe pas, moi aussi j'ai fait des contributions là-dessus. Et d'ailleurs, le premier budget qui a commencé, c'est 1 milliard de francs qui a été retiré parmi les 4 milliards que le gouvernement avait saisi chez certains Burundais corrompus qui avaient volé. Et on sait, le président de sage. Le président a déclaré, vous savez, quand il a visité en Belgique en février 2028, vous étiez là, 2022, je m'excuse, il a déclaré qu'il a déjà saisi 4 milliards qui avaient été volés par certaines autorités, bien sûr, corrompues. C'est normal, il faut le dire. C'est ça notre cohésion. Il faut qu'on se mette ensemble pour combattre toute mauvaise gouvernance, tout comportement qui n'est pas de bonne gouvernance. On était à 4 milliards et arrivé à Bujumbura, il a demandé aux finances de retirer 1 milliard pour faire le premier budget de la construction du stade. Et il y a les normes, les constructions avancent. Je pense que très bientôt, le stade sera finalisé. C'était pour vous faire
Vous n'aviez pas répondu à la question et j'avais une réponse. Mesdames et messieurs, on a parlé de l'unité. L'union fait la force. L'homme seul n'est rien. Quelles sont les raisons qui nous poussent à coopérer avec les autres? Même si vous êtes un milliard, vous avez besoin de l'autre. Parfois, je me posais la question, quand il y avait des grèves des travailleurs et d'autres personnalités dans le pays, et quand j'étais encore au ministère de l'Intérieur, je me suis dit, si un jour, la population locale, cultivatrice, qui cultive les légumes, les tomates et d'autres nourritures, si une fois ils faisaient la grève de ne pas apporter cela au marché, vous les milliardaires, vous allez manger votre argent. Non, c'est pourquoi il faut qu'on se mette ensemble pour combattre tout comportement de nature, voler l'argent de l'État et pouvoir lutter pour la bonne gouvernance, développer notre pays et pouvoir appuyer cette population qui se donne corps et âme dans les marais, dans les populations, dans les champs pour produire ce que nous consommons. Tu achètes parce qu'il y en a, chacun a besoin de l'autre. C'est pourquoi l'unité est très importante. C'est dommage de voir qu'il y a certains Burundais qui malheureusement sont encore en arrière alors qu'ils sont censés être intellectuels. Mesdames et messieurs, je vous encourage à continuer à donner le message d'unité, de travail et de développement. Je félicite monsieur le président de la diaspora qui nous a honorés. Je vous parle de 126 simultanément dans différents continents plutôt. Il y a une fête comme celle-ci, un événement. C'est la première édition, je pense. J'espère que l'édition 2025 sera très bien améliorée par rapport à ça. Et j'espère que chacun parmi vous aura fait son devoir de prôner cette cohésion sociale, d'aider les autres et de pouvoir encore dire à ceux qui ne connaissent pas encore de se mettre ensemble avec les autres, sans distinction aucune. Pour vous rassurer, nous vous encourageons et nous vous appuyons à continuer dans le même sens. Je ne voudrais pas monopoliser la parole. Ce sont les grands remerciements à nos chers experts qui finalement nous ont eu, nous tous, dans nos cœurs. Le docteur a dit, j'ai dû faire des recherches et j'ai appris, n'est-ce pas, docteur? Et voilà, elle a tout dit, les divisions parmi certaines personnes. Vos contributions, je vous félicite, c'est beaucoup d'argent. Vous avez projeté, monsieur le docteur Makunda, pour la diaspora. Il y a d'autres, pour que puisse savoir, qui ont beaucoup aussi. Il y a, je connais une personne de la diaspora de Belgique qui a construit une université à Chibitoke. Vous ne l'avez pas cité. Il s'appelle Emmanuel Ndiye. Il a une université à Chibitoke, qui est de Belgique. Et il avait eu des difficultés, justement, j'ai dit appuyer pour quelques agréments et ça marche très bien. Il y a d'autres. Exemple, docteur Jean-Pascal Amayo, qui collabore avec l'UB, avec les médecins qui font faire le stage au Burundi, qui est pour soigner. Il y en a beaucoup d'autres. Il y a Jabali Halimesh avec Boujapat, qui a fait un laboratoire très important pour le cancer et beaucoup d'autres, mais je ne vais pas en citer. Je vous encourage, mesdames et messieurs, de continuer dans le même sens. Félicitations à nom de la diaspora. Ni mwalimu zikumsha kutanga mu masaa miliyo ku mwaka kubera ajya murungika ce que vous envoyez à vos familles, vous contribuez. La maison que vous construisez pour votre maman, votre papa, vous développez votre pays. Si elle avait une maison qui n'est pas dans les conditions normales et qui vous donne l'argent, vous construisez la maison, c'est la contribution au développement. Malheureusement, les Burundais aiment travailler dans la discrétion en ce qui concerne l'argent. C'est très bien. C'est quand même les enquêtes, même les chiffres que vous avez ne sont pas tout à fait exacts. Si vous saviez réellement les chiffres, il y en a qui sont très professionnels pour garder ce secret. Ça peut même être 5 fois ce que vous avez pu. Ceux qui ont pu accepter, je dois les avoir par là aussi, ils sont très pénalisés. Voilà, mesdames et messieurs, je vous remercie beaucoup, je vous encourage. L'ambassade est ouverte à tout le monde, vous le savez très bien. Chez nous, il n'y a pas de division, nous sommes dans l'unité, nous sommes au service et nous sommes le modèle pour vous appuyer. Je vous remercie beaucoup. Et c'est un ambassadeur démocrate. Nous sommes ambassadeurs démocrates, nous avons débat.
kandi n'ibitagenda neza arabivuga. Ibyo bintu rero nibaza ko bose basabwa kubigira gutya. Twagira tumutume rero, twagira tumutume muri leta kuko babintumye naje. Diaspora turiko turakora uno munsi ntihagire umuntu muri leta y'umugambo twarazotwinjira. On insiste là-dessus. Uzotwinjira tuzomudenosa mu bandi kuko hari abantu bacitiranya umugambwe utwara diaspora igihugu je ne sais pas quoi udatwara nawo kuvuza umugambwe w'ibisiga 3 oya ndiko umugambwe utwara umugambwe ari wo wose twifuza yuko umuntu aje muri diaspora amenya yuko ari muri diaspora. Umuntu atazana ibintu by'imigambwe ari muri uko canke bahere ivyo bintu twagira dusabe ntagire umuntu azobisubira. Twebwe twifuza twebwe dushaka gufasha n'abantu na leta niyagira amakosa tuzoyidenonsa n'umugambwe utwara bagira amakosa tuzoyidenonsa ivyo rero uyu munsi n'umunsi udasanzwe abazi kubirigi murabuzi n'ubwa mbere hasi turi mu kwicumi turi mu kwicumi na rimwe n'ubwa mbere hasi twese nubona ko mushushe n'ubwa mbere hasi izuba nk'iri sinzi ko mubizi iri ni izuba ry'umugisha mwaya meza ya iri zuba ryasuku ndabwije uko nuveno do kaye k'igice do kapitali ivyo bintu rero muvyumva. Ikindi mu guheza ni uko twifuza yuko ivyo bintu bavuze vya impunite bivaho turabigutumye navyo abantu bagomba kurya abandi babicaye ibintu vya impunite kudahana mwavyose babivuze leta nibikorereko hanyuma abarundi bahuze ntihagire umuntu asubira by'ukuri kuzira ubusa kuko atabigize gutyo bizogora. Rero nagomba ntagire clarification abantu bagomba baza mu diaspora ngo niyo umugambo utwara ngo niyo biki twebwe nusome dara cohesion uzohirahira kabigira nazo bari umugambo utwara cyangwa wari wewe cyangwa uri muri leta twese tuzomudenonsa ko tumaze iminsi turi muri exercice uri president arabizi umunsi no mubona agiye mu ivyo bintu jewe n'umuzo je ndamusezera muzoje ndamusezera kuko twebwe twifuza ko dukora ibintu by'igihugu gusa tutandukanye igihugu n'umugambo ko abantu bagomba kwitiranya igihugu n'umugambo cyangwa bakitiranya igihugu n'akazu kabo cyangwa ni ivyo tugomba kubisezera. Twe nusome deja evoriwe tuba buraya tuba uretse tazi n'ahandi ntitugomba abantu batugenderako unove pasa. Rero nagomba subiza akajambo gato ya president hanyuma acasoze. Murakoze nagomba cendugira hanyene cengaruka kuri Princess Kamatari nshimangire ibavuze mubwire abantu bose ko diaspora ihari uno munsi ikorera inyungu rusange igamije guterera mu iterambere ry'igihugu. Ntituzokwihanganira na rimwe umuntu uwo ari we wese azogomba ko dutera ibombe muri irya gihugu. Ni ukuvuga nshatse kuvuga ngo tuba abapatriote b'ukuri ibibazo bihari twitore mu nzira irashe mubwire abatoza amahera yo gushinga ibirobere kw'ico gihe carenganye hama tubwire abatwara nabo yuko kubungabunga amahoro dufise ari devoir yiwanje y'abari mu mugambwe n'umurundi wese ahari ku isi akunda igihugu. No kuvuga umwansi w'u Burundi niwo wese agomba kubona muri mwisanganya kandi ivyo rero tuba abantu ku by'ukuri bagamije ico kintu nk'uko Rufyira bivuze mugabo ntitubivuge gusa tubigendere tuze turadenonsa uwo wese afise umugambo ugayitse ku gihugu. Je nicyo ndabasavye yaba ari mu Burundi yaba ari hanze tuvuge tuti hari umuntu agomba konona kuko abantu benshi bonona nta kintu bakorera hariya muko umuntu amaze gukora ikintu mu gihugu wese arababajwe n'ingene yobona ivyo yubatse byongeye gusambuka. Tuvyumvikane umuntu wese azi ko afise projet cyangwa uragenda gukora mu Burundi twese turare nibuca turaba yuko atamuntu yoza gutora. None rero reka cengaruka Princess merci beaucoup. Ni icyumviro cyiza navuganye nabo dukorana kuri iki cyumviro cya mize royal
yangeretse ndafise document na projet nagomba ndakubwira ko tugushigikire muri iyo projet en tant que la diaspora burundaise bimwe turiko turavuga byo kubaka ikintu gikomeye ni ibinyere tuvuga ibikorwa ese abo bantu bose bafise amashirahamwe muri diaspora bose twobona umwe wese yubatse akabumba inkono basimwe imwe basi inkono ni ikintu nibaza kitazinze cyane dushobora kugura amahera make tukabona basati mu Burundi twabonye ishyirahamwe ryakoze ikintu gikora kimeze uko rero turabashigikiye icyo gikorwa ni cyacu twese kubera ko turi muri diaspora membre de la diaspora nagomba cegira ko ndababwire yuko nimwatangura icyo kigega muce mutubwira tuzoba bambere gushiramo amahera kandi aba diaspora tuzogerageza kubereka akamaro n'akarusho k'icyo kintu ko twe twaramaze kubitahura nk'abarongozi hanyuma ikindi nagomba cyo ndababwira nabijya Fabrice akora ko tumushigikiye ntagire unaza akagushiramo umutahe wiwe mu gihe yoba agomba gushiramo umutahe mugabo mugaruke mwibuke yuko ijya nyubakwa Monsieur le Président merci beaucoup nukuri mumfashe ndakomeye amashabi bitanze mwese sinaraba amazina yanyu mugabo ni sinye nziza ni ikintu gikomeye cyane mukoze umwe yavuga ko ngaha atamahera ariho urabona yuko uwo yarondera ahubwo ngaha amahera ararenze reka tuyarondere rero abatatanze tubashikire nsaba ujya ariko araprojecta vraiment project y'amakonti ushobora gushirako ababigume bicako ko arambiwe bigume bicako kugeza turangije ibisigaye rero ndakengurutse Imana ibahezagire mugira aho muba mwubahwe kandi musigara amahoro y'Imana tugenda hajya tumara akanya gatoya tuganira dufata akantu hanyuma tuce tubwira mugabo hari ikintu nibagiye bantumye kindi kuko ndabivugira imbere y'abantu kugira ngo nejo muzogire badutumye kw'igihugu gifise impunzi kitiragira amahoro leta nuko yokora ibishoboka byose kugira ngo impunzi zigire zihunguke zitahe hanyuma kandi amahoro turiko turavuga la cohesion leta ishiraho uburyo bwerekana tenspire tout le monde ivyo abantu bose n'abataza bavuga ivyo ngo bavuga iterambere muga ni donc bavuga ko icari préalable de développement ivyo rero nibaza ko excellence ndazi ko avyumva kandi avyemera yaravuze ngo ndamuhere umunota umwe mugabo umwanya uragiye anibaza ko badateba twebwe mugabo twiyumvira yuko ari atangorane twese rodebe bizobandanya ego murakoze cyane merci beaucoup kwara kuvuga yuko ubutumwa mwaduhaye twabakiriye nka nkaba najewe ndaragishinga n'abantu bagiye bitubire cyane biba leta kandi na perezida bibera mubabaza akanabidenosa murabizi muceganya mu bishiramo mapro tuzotanga aho turi hano tuzobishiramo ica kabiri muheje kuvuga ku bibazo bitandukanye twavyumvise aho matuye tuzohashika ica gatatu ni impanuro umunyamugambwe wese diaspora burundeze si shirame nka urikome ni ihuriro ry'abarundi bava mu migambo itandukanye bava mu madini atandukanye bava mu burere butandukanye mu vyumve iryo huriro rero ririmo abantu batandukanye ariko muri abo bantu bose hageze kuba bya diaspora nigere mukorana ivy'imigambo yawe waba uri ku butegetsi waba muyambwa 36 nawe n'abita imigambo yemeye iteme bantu barandika ibintu ngo babuze abantu mwabibonye abo bose nta kibazo bafise mu manama ya diaspora uje uwo mutamana w'umugabo usiga hariya uwo mutamana wo muri leta usiga hariya ucuza ngaho tituje muri diaspora nk'abarundi duhurire hamwe nkarangiza mvuga DBBE nagyashiramo CBB ndabasavye nayo bahanuye fusunda bigaruke ko mukurangiza muteza kugira ihuriro ryayo mashira hamwe rishire muri ya diaspora ya mwese atanguranye naho bateye ku mashira hamwe yanyu nibaza ko mukuru wa ngoma ya Sacega zodufasha kugira tubumvikanishe n'abandi batari bake murakoze Imana yaheze niyo message dukeneye niyo message dukeneye murakoze cyane nukuri nagomba ndabasabe musubire mwikomera amashi abantu bakoze muri bino bintu nukuri nagenda babwire ko nibimugira mufate hajya nagenda babwire ko n'abo bantu bose mubona bariko barakamera bose hariho komite y'abantu 60
twatoye gutya aha abo bantu nibo bakoze ivyo bintu bisotse mu mifuko yabo abari ngaho bose barabizi bavyumvise bisotse mu mifuko yabo bose bavuga ngo tuwe maze mu komite bose bisotse mu mifuko niko ndabivuga soko ko abantu bose tuko turakora nukuri mu Burundi haracari abantu bazima jo dibye bazima rero nukuri nagenda aba basu baririmbye bavuze gratuitement jewe mu mbabere ndavuge gutyo mugabo bavuze ko atari gratuite kuko birafise iyo bizohurira rero murakoze mugende mubandanye muganira mugabo 20 euros plus tard tuzoba tugiye Imana ibahezagire rwose mwese akaririmbo mubandanye mutamba mubyina mubandanye muganira mubyina munezerwa hanyuma hari umujournaliste wa gahugu kamata n'ubuki mu mahirwe mu magorwa abarundi twarurunani kera twasangira byose nta muryano wavurwa twamye turaba mugabo umwe abagabo b'ukuri twese turi bamwe twose rimwe dusa nk'iy'akabisi n'agahiye turabavandimwe turabavukanye turabarundi twese akava amahanga ngo baze baduciye mw'imirwi baje badushinga mw'imbuto y'ububisha n'ububegito abarundi baca batangura gucanamwo no gukebana bamema yuzuye bagwana biyago kumohe yo munsi w'Uburundi barasesa amaraso imfuvyi zirayeba abavyeyi barafakara abarundi umutima muri iki gihe turimo bakwiye kwiyumvira bakava ibuzimu bakaja ibuntu ivyo vyose vyahamye biduteranya tukavyibagira tukanamara imwe
Thank you.